ndabaramukije mu izina rya Yesu. Shaka ndabahanure kintu kimwe gusa, tugisome mu Abanyefeso gatandatu, batusomere ku murongo wa 18 gusa. Gatandatu 18. Shaka ndabahanure ikintu kimwe. Haravuga ngo musengere muri mpwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje rwose musengera abera bose. Amen. Amen. Imana ishimwe. Nshaka kuguhanura ubere maso ikintu cyitwa gusenga. Niyumvira ko ari nk'impanuro. Ubere maso ikintu cyitwa gusenga. Turi mu bwami budashoboka abantu batize gusenga. Nofata nk'ubu umuntu afise akazi kandi amaze kuvyumva ku bantu benshi, agakora ahantu akorera umushahara munini, ariko ari ku kazi menga bari mu muriro, baramwanka, baramutuka, baramubeshera, hari nabo baroga. Ni ibintu biteye ubwoba, ukanka kuva mu kazi kubera umushahara. Ari abantu banse guheba ishengero kubera biyumvira ko boca bajya mu muriro, ariko ishengero ntiribaryoheye, ibintu by'imwemu ntibiryoshye. Kandi tureke no mu muriro, ari abantu badakunda kwitwa abapagani, ari abantu badashaka kwitwa abapagani. Kandi mu gihugu cyacu twebwe turi mu ibihugu by'ubukristo. Umuntu arashobora kwitwa umukristo atari umukristo, atari umwana w'Imana. Ibi rero biriko biragwira. Kera byari muri katolika gusa, kuko muri katolika abari mu bihugu bitwawe n'abaroma byose urumva watezwa kwitwa umukristo. Vyanka byakunda n'umurozi yari umukristo, n'abapfumu bari abakristo, kandi bari bemerewe kuza mu rusengero. Nofata kandi karorero nk'umugore, umukobwa yanezerewe ko agize mariage, ariko mu rugo ni mu kuzimu, arakubitwa, baramwimarasiyo, baramurengako, bakazana abandi bagore. Urazi kumva nk'umugabo wawe ngo yafatanye na kanaka, ari umubanyi, ukuntu biryana mu mutima. Abagore benshi urumva birababaje, shaka kubifata nk'ikintu menga waronse inyishu, ariko inyishu ntiyakubereye inyishu. Nshaka kubwira umuntu wese yakijijwe, iby'ubukizwa ntibirakubera inyishu, maka uzokwige kubera maso ikintu cyitwa gusenga. Kandi namba atamuntu yakwigishije gusenga yaraguhemukiye. Ibyiza byose byari byaje muri wewe byagiye bitakara, kuko mu mwanya wo gusenga Imana wagumuvugana n'abantu, uri mu bintu nta munezero w'agakiza, nta kintu wovuga ngo genda afise icyo ndusha abandi. Nicyo gituma mubona abakristo twese dukangwa n'ibyo abantu bafise badafise Imana. Ntidushaka kubabwira ngo jewe ntacyo ndusha ndafise Imana, ntabyo twubahuka. Ubuzima bufatanye n'ibintu, niko tubibona. Ubere maso ugusenga, sivyo? Ugusenga n'umugisha. Abantu basenga barabizi ko bafise umugisha. Ugusenga n'amahirwe twahawe. Mwese murabizi ko gusenga rukuyaga n'Imana. Gusenga si kuvuza induru gusa. Uyivugije uba wuzuye mpwemu. Uvugije induru buri kuravugishwa na mpwemu uvuza induru. Ariko gusenga, insiguro yo gusenga nuko umutima wawe uyaga n'Imana. Urashobora no gusenga unumye, ariko ukumva kuri iminsi yose. Ntuzubwire abantu ngo uyu munsi nasenze kubera wabiza kuya, uzovuge ngo nasenze kubera wumvise habaye ikiyago. Aha ubutanguye ubuzima bwitwa gusenga no kubona ingaruka yo gusenga. Gusenga n'ukwiyaga n'Imana.
gusenga ni gitangaza. Umuntu wese ariko arasenga bagiye mu ijuru. Bibiliya ivuga ngo yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru. Twebwe dushize amaguru ku isi, ubuzima bwacu uri mu ijuru. Nico gituma abantu basenga. Nashobora guheba gusenga kuko uko asenga aba yavuye mu maramvya ari mu ijuru, aba yavuye mu Kamenge ari mu ijuru, aba yavuye iwabo ari. Nico gituma umuntu asenga vy'ukuri mu mpemu no mu kuri, ntasa n'abandi bantu bose. Afise ubuzima buba mu ijuru. Nico gituma ushobora kubona umuntu ariko arasezera abantu vuba na vuba, ukibaza ngo arashonje, agiye kurya, agiye gusenga, agiye mu ijuru. Umuntu asenga aba ariko arakora ku mpuzu y'Imana. Sinzi ko Imana yambaye impuzu, Imana ni muhemu, ariko nk'uko wa mugore yakoze ku mpuzu ya Yesu acakira ingwara y'amaraso, umuntu asenga aba ariko arakora ku Mana. Kandi uzobimenya ko wakoze ku Mana, uzokumva umenga nayo iragukozeko. Uri kurasenga naho bakuzanira ibyo kurya, uruhira kubirya byamaze gukanya, byamaze kubisha, kuko aho waruri wasanura ikararya. Imana ihabwa icyubahiro. Shira umutima ku kintu cyitwa gusenga. Ugusenga nuguhingurwa. Barajana ipampa mu ruganda rikagaruka ari inyuzi, inyuzi zikavamwe impuzu, impuzu zikaduha icyubahiro. Hari abantu bavuga ngo amanyama ategwa n'agashambara. Hanyuma ni wabona umukristo adatinya abarozi, ni wabona umukristo adatinya abapfumu, uzomenye ko amanyama ategwa n'agashambara. Yasenga arahingurwa. Nashobora kumva ibintu byose bimuteye ubwoba ngo ibiharage byaduze ibeyi, ngo umuceri waduze ibeyi. Yarahinguriwe kuba mu buzima busa uko busa kose. Imana yaramuhinguye. Haleluya. Wowe ugirira umwete ikintu cyitwa gusenga. Hapana kwemera kubana n'abakizwa batibuka no gusenga, mukabana kuva mu gatondo kuwa gatandatu gushika saa 3 z'ijoro kuwa gatandatu. Nimwigeze musenga, muriko muraraba imiceri, muriko muraraba ibigori, muraba n'amapasteke kwibarabara, atanayo muzorya. Bana n'abantu basenga nawe uzosenga. Niko birivuga ngo bana n'abanyabwenge nawe uzoca ubwenge. Undi muntu yavuze ngo ni washaka kunuka bana n'imfyisi uzonuka nkazo, ni washaka kwivuga bana n'intambwe uzokwivuga nk'intambwe. Bana n'abakristo basenga. Kandi twese utuntu twose twigira, Imana yaradufashije guhura n'abantu beza tugikizwa. Uhuye n'abakizwa babi uzosazura umukizwa mubi, utanguranye n'abakizwa beza uzosazura umukizwa mwiza. Bazokwigisha gusenga, amashengero ni yugara, ugusenga ntikuzohagarara, abapastori ni bataza, ugusenga ntikuzohagarara. Yarigishijwe gusenga. Imana ishimwe. Ugusenga tuzobihemberwa. Sinzi by'ukuri ukuntu nabibonye mu ijambo. Yesu yaravuze ngo nimuze mumere nk'indyarya, ngo bashaka gusengera mu mayira abiri no mu masinagogi, aho abantu bababona ngo impera yabo iramaze kuboneka. Naciye niyumvira ko umuntu atabikoze mu buryarya afise impera yuko ariko arayaga n'Imana. Kuyaga n'Imana birahaza, kuyaga n'Imana birakomeza, kuyaga n'Imana birahingura umuntu. Hanyuma afise impera ko Yesu yavuze ngo musabe muzohabwa, ariko arasaba ibintu azohabwa. Yavuze musabe muzohabwa kugira umunezero wanyu wuzuzwe. Iyo abakristo tutishugwa nitunezerwa. Namye mbona mama ashima Imana ngaha kubera ikintu Imana yakoze. Yari yasabye ishikanwa rivyibushe, none Imana icicisha mu nzira, ishikanwa rirabonetse. Muraba umunezero wamuzanye ngaha imbere. Kandi umunezero wiwe yawuduhaye ko twese. Sinzi ko ari twese, ariko nimvira ko benshi bakiriye kuri uwo munezero. Biraryoshe gusaba ukishugwa. Abantu bose rero badasengera mu mayira abiri, badasenga cyane kugira ababanyi bumve, badasenga mu ndimi kugira abantu bumve kuri mu mpemu. Iyo wamaze guhembwa, ariko namba atari kubikora, no mu ijuru tuzobihemberwa. Imana izovuga ati mwana wanje waransenze, kandi nigeye nababwiye ngo musenge. Amen. Imana yarabwiye Farawo rekura
abantu banje bagende kunsenga. Nanjye ndabwiye Shetani, rekura abana b'Imana basenga Imana. Nicyo gituma muntu wese yakijijwe yamafise intahe yaho yavuye. Namba utayifise nturakizwe. Abantu bakijijwe ikintu cya mbere kibatangaza no kwibuka aho bavuye ariko bakaba batapfiriye. Kandi ni waburi umwana w'Imana ukabuza ivyo urimo ubu urumva ivyo urimo. Apana umuntu ari muri Emmaus atazi igituma ari muri Emmaus. Aremera ko ndi pasteur ariko ntiyemera ko ndamuhanura, ntazi ivyo arimo. Aremera ko ari mu ishengero, ntiyemera ivyo ishengero rimwigisha, yemera ivyo abantu bamwigisha. Nta nakimuzi. Kandi n'ubuzima bubishe. Ariko umwana w'Imana azaho yavuye kandi azi ivyo arimo. Haleluya. Hanyuma azi niyo ari karajya, atavyibutswa n'ubutumwa bwiza, atavyibutswa na Bibiliya, atavyibutswa n'abavugishwa, avyibutswa n'ubugingo. Kubugingo butwereka iyo tujya. Imana ishimwe. Uyu muntu ntashobora kwanjanjwa ku kintu cyitwa gusenga. Niyo atakaje amasengesho yumva umenga yari gupfuma agenda ari gusa, ariko ntatakaza amasengesho. Narigeze kuba ndiko ndayaga n'umuntu haraciye imyaka nka 20, niko nibaza sindavyibuka neza, hagati 15 na 20. Ndibuka ahantu twari duhagaze, ntitwari ngaha mu Burundi, ariko ndibuka ahantu twari duhagaze, twari hafi ya stade imwe bakinira ku mupira w'amaguru. Arambwira ati jewe ndizeye ko Imana yampariye, yari yarakoze icyaha, ndizeye ko Imana yampariye, ngo ariko hari ikintu kimwe kitaragaruka, ngo ndahakwa gusara kubera icyo kintu, ngo nukuntu nahora nsenga nkumva kubaho kw'Imana, ngo ntabyo numva, ngo ndizeye ko nahariwe, ngo ariko sindasubira kumva ivyo nahora numva. Cyo gituma abantu benshi badakunda gusenga, kuko basenga amasengesho y'idini, basenga n'abantu. Munsi uzotangura gusenga Imana, Imana ivuga ngo nicyo gituma umuntu wese ayizera akwiye kumenya kwiriho kandi gahimera abayegera abayirondera. Uzobimenya ko imbere yuko uhabwa ibyo wasabye ubanza guhabwa amahoro y'Imana. Uramenya ko ari hiri. Imana ishimwe. Ndubahuka kuvuga, numva umenga birateye ubwoba, ariko ndabyubahutse. Ndubahuka kuvuga ko umuntu wese atarigera agira inyota yo gusenga. Nta na rimwe uranyoterwa gusenga, barakwibutsa gusenga. Ariho n'abantu mu miryango isaha yo gusenga niyo ya mbere ibashisha. Ubwo mutubwira dusenge, sawa, hari umunsi uzorondera abasenguka babura. None nitwasenze nitwaheseke. Sawa. Nta na kimwe gitakara mu byakuvuye mu kanwa. Yesu yaravuze muri Matayo 12 ngo amajambo muvuga niyo azotuma mutsinda cyangwa mutsindwa. Ndemeza nk'umuntu naba nihenze, Imana imbabarira. Namba utarigera ugira akanyota ko gusenga, wumva ubabaye kubera umunsi uheze utasenze, wumva bikubabaje kutigeze uronka ahantu upfuka muvuga uti Imana ndagushimiye, ntibirigera biza, birashoboka kutarakizwa, nuravuka ubwa kabiri. Namba ufise ikintu cyitwa gukizwa kubera wakiriye Yesu, wakiriye Yesu w'idini, ni wakiriye Yesu yabambwe. Yesu yabambwe azana ubuzima. Yesu ntazana ubudini, azana ubuzima. Sinzi ko ivyo ngira mvuge navyo bifatanye gose. Ubu buzima bwacu bufatanye no kurya no kunywa. Ndabeshe simbeshe? Twese tukivuka nitwakiye turondera, ntitwari tuzi n'ivyo turondera. Abavyeyi bumva gusa baguhaye ibere unafunga kinywa. N'uyu munsi aha tuza kuva ngaha mu mafere yose ujamwe, ariko ntushobora kwibagira. Ubuzima burafatanye no kurya no kunywa, no gukizwa birafatanye no gusenga no kumva ijambo. Nuzoshobora kubona umukizwa ngo ni muzima adasenga atumva ijambo. Ari abantu batunza Bibiliya ariko batumva Bibiliya.
kenshi usanga ari abantu b'amanyama, asoma Bibiliya ngo aronke uko harira n'abantu, nasoma Bibiliya ngo imubere ikirore yibone, n'abantu bazi kugira gutya batigera babona. Kandi mu ishengero nta na rimwe Yesu yashimye abantu bameze gutyo. Jewe nisonzesha kabiri mu ndwi, ntanga ikigira 10, simeze nk'urya mufarisayo. Yesu ntiyakunze abantu nk'abo, yakunze abantu bishishitira ngo baratinya no kuraba mu nyonga z'Imana. Uko niko tumeze. Niyo twakijijwe ntituri beza, iyo twakijijwe turaronka ubuntu bushobora kutugira beza iyo twegeranye n'Imana. Iyo utegeranye n'Imana ubuntu bukuriko, ariko ukaba mubi uko Satani ashaka. Urashobora gusambana ubuntu bwarakujeko. Ikintu gikomeye gusa nuko muri Zaburi bavuga ngo ubuntu bw'Imana buguma ku muntu gushika apfuye, tarapfa buguma buzunguruka. Imana ishaka ko abantu bose bakizwa, bakamenya ivy'ukuri, apana gukizwa bakaba mu madini. Bakizwe bamenye ivy'ukuri ku buryo bashobora kuvuga ati pastor, birya bintu wavuze ntibihuye n'ukuri. Abo bantu ni beza. Imana ishimwe. Gukizwa birafatanye rwose no gusenga no kumva ijambo. Abantu b'Imana barafata ingendo bagiye kumva ijambo. Uyu munsi abantu bafata ingendo bagiye kuririmba gusa. Bintu bibishe rwose. Narakunda kuja mu bikorane byinshi, abaririmbyi bahejeje kuririmba bagaca bishibukira, bahejeje kuririmba bagaca bagenda. Umwanya w'ijambo gatangura intebe zigaragara, ukibaza insiguro y'icyo gikorane ukayibura. Ariko niko ubuzima bw'amadini buriko buratujana. Imana ishaka abantu bakunda ukuri, niko gukizwa. Amina. Ubere maso rero ugusenga kwawe kuruta ukuntu ubereye maso ivyo kurya n'ivyunywa. Bera maso gusenga. Iyo tubuze ivyo kurya n'ababanyi n'inshuti baramenya ko twabibuze. Ariko iyo amasengesho atakaye ntuzobona abantu baronderana. Abantu barondera abakozi b'Imana kubera ibibazo by'umubiri, kandi kumbure navyo byatewe nuko tutegera Imana. Bera maso gusenga gusumba ukuntu ubereye maso kwambara. Sinzi ko murabibona ko muri iyi myaka dutegerezwa kwambara neza. Hari n'ahantu ugenda utambaye neza ugataha ubabaye, kuko n'umuzamu umubagije ngo akwereke toilette ntayakwereka. Arakuba ati raba harya hirya. Ariko wambaye neza ukamubaza ati wondangira toilette, ati mutati ucaha ucuyibona itiri harya. Kubera abona ufite akarato keza aracavuga ati uyu muntu hari aho yombwira ikintu. Murazi ko imhemu yo gusega itera ikura cyane. N'ibintu bibi abantu twibaza ngo ni ibintu byiza. Abantu basenga bose baranka gusega cyane. Nta wasabye Imana asaba umuntu ngo anezerwe. Imana niyiguhaye ntibibwira abantu, niyiguhaye ntigukora kwitama. Imana niyiguhaye ntikikubwira mbo ndaguhaye rero ucu nsenga, ucu mara indwi yose unsenga. Umunsi nzokumva wamvuze nabi naguhaye ntuzugaruke. Oya. Imana ni Imana, namwe murabyumva. Gushaza byabaye ikintu giteye ubwo. Cyemura ndaba amafoto y'abakobwa, cyane cyane abakobwa. Narigeze kumva umugabo umwe ariko aravuga ngo ndashima Imana ko itangiza umukobwa. Ariko nanjye ndashima Imana ko yakugize umukobwa. Abakobwa barishariza cyane. Mwiyumvire abantu b'Imana. Hariho gushaza. Mwe muze muraraba amafoto y'abakobwa gusa bameze gutya, yagize utuntu. Sindiko ndakubuza ubyumve, genda umutama wowe uracyari muto ry'ikirori. Wewe bikore, jewe ndashaje. Washavuga ati none pastor wewe ukiri umusore ntavyo wakora. Genda babwije ukuri ko abantu twese tumeze cyo kimwe. Ariko bagize amahirwe yo kuronka ababigisha bakiri bato ntibasaze nk'uko twasaze. Abantu benshi bakuze ntibakunda kuvuga ibyabagoye kubera batumviye se na nyina. Ntibahora bashinga intahe z'ibyago bafise mu rugo kubera batumviye se na nyina. Navyo tuvuga yaba twabivuga imisore n'inkumi baba batinya. Nta munyarwanda mwumvise avuga ngo utazi umwanzi asiga umubiri.
mwamwibaza ko yari yasaze? Urashobora kuronka umuntu akwigisha ukiri muto ukifata nk'umukecuru ukazorinda uw'umukecuru umeze nk'inkumi. Urashobora kuronka umuntu akwigisha ukiri umusore ukazorinda usaza umeze nk'umusore, kuko wahuye n'inyigisho. Abantu benshi mwigishwa n'isi, mwigishwa na telefone, mwigishwa n'amateleviziyo, kuko arimwe abapastori bamwe neza ubwanwa. Sawa, ni mubigira, ariko ni mwasa n'isi, nabo bapastori bazoba barungitswe n'isi. Imana irashaka umuntu ari mu bwami bwayo asa n'uko umwami yavuze. Nimwankurikira, mwiyange, mwikorere umusaraba, munkurikire. Nutiya, sinzi ko ntibiryoshye no kuvuga, ariko bizokwama biri muri Bibiliya. Yavuze ngo n'akanyuguti na kamwe ntikazovako. Abantu bazovyanka. Hazoza abantu bakomeye bigishe mu bwenge, bahinyura ukuri, ariko ukuri kuzoguma ari ukuri ku bana b'ukuri. Imana ihabwa icyubahiro. Rondera cyane ukuntu usenga gusumba ukuntu urondera ukuntu ushaza. Yaba abantu benshi babibona ko iyo dushagije tudakundwa cyane, ahubwo baratubesha cyane. Unapendeza, unapendeza, unapendeza. Umuntu agatahira ka unapendeza, ariko no mu ijoro ntutora itiro abantu 80 bakubwiye ngo unapendeza. Kubera iki twemera ibihuha by'umurwanizi, nitwemera icyo umwami Yesu avuga. Amen. Ubere maso gusenga. Sinzi kubera maso gusenga ukuntu no bisigura, nanavyiyumvire ko mu gatondo ariko sinagitoye. Nukuvuga nkuko mbera maso amafaranga yanjye, ni gake duta amahera. Umuntu ataye amahera vraiment biba ari sanganya. Niko ukwiye kubera maso ikintu cyitwa gusenga. Gumana gusenga, gumana gusenga. Imana ishimwe. Nibaza ko byumvikana. Bere maso gusenga gusumba ukuntu ubereye maso abagenzi. Abana twese tukiri bato twarakunda abagenzi ku buryo byaraduteranya na ba mama, bakadusegeka gutaha kare, natwe tugatebera mu bagenzi. Mwana 2:00 utuza kuba watashe, nawe uri mu bagenzi ukumva umenga ntushaka gutaha, ariko ba bagenzi ntabo tukiri kumwe. Benshi na ba mama niturikiri kumwe, ariko ubugaba twagize kuri ba mama cyangwa urupfasoni twagize kuri ba mama burakurikirana ubuzima bwacu no mu ngo no mu ishengero no ku kazi. Kuko Imana yavuze wubahe so na nyoko kugira urambire muri ino si kandi ibyawe bigende neza. Ndibuka nari mfise umugenzi, uwo mugenzi naramuherekeza iwabo, nawe agaca asubira kumuherekeza iwacu, nkasubira kumuherekeza wamenga turudukobwa. Ababyeyi bakamenyana kubera abagenzi. Uwo mugenzi nibaza ko amaze imyaka 20 n'ingahe muri Canada. Na rimwe aranyandikira mpura nibaza yari umugenzi cyane ryari ishugu. Mwese muracyari bato, muramase ku bagenzi ngo mu ishengero bavuze n'abagenzi bavuze. Ishengero Bibiri ivuga ngo niyo nkingi ihagaririye ukuri kwa Kristo muri ino si. Abagenzi benshi ntibavuga Yesu, ntibakunda Yesu, bakubwira ibyo babona mu matelefone. Nawe nushaka kubarekura, abantu barasiba gusenga kubera abagenzi. Abantu baratakaza ubuzima bwo gusenga kubera abagenzi, ngo bari mu gipindi bateye inkuru gushika 5 z'ijoro, atashe atanguye gusenga agaca sinzirira ku ijambo rya mbere. N'ibintu bibishe, ariko bizotugarira ingaruka mbi kubera isi irikira tuzanira ibyago bikomeye. Ata muntu numwe azohagarara imbere kereka umuntu asenga, kandi umuntu asenga nawe imbere y'Imana arahakura ukwizera, arumva ko Imana iriho, iraha impera abayirondera. Umuntu asenga wese arakomezwa. Imana ishimwe. Soma handi hantu Pastor nsomera muri Tesalonike wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 18.
kuko twagomba kuza iwanyu, mbere jewe Pawulo kubigomba si rimwe ni kabiri kose, Satani akatubuza. None ivyizigiro nashaka abantu ngo Satani akatubuza. Uyu n'umuntu yahishuriwe Yesu, yarajyanywe no mu ijuru rya gatatu, ijuru ry'Imana, yeretswe ibintu atemerewe kubwira abantu bose. N'uyu munsi ntitubizi ibyo bintu. N'umuntu yarakomeye ariko akabwira abantu ngo narashatse kuza iwanyu si rimwe ni kabiri, ngo ariko Satani yarambugije. Je niyumvira ko ari byiza ko umuntu agera ku rugero akavuga ati aha nabugijwe n'akameremere, aha nabugijwe na Shetani. Si ibyo nashaka kubamo cyane, ariko nashaka kubwira ko Shetani aratubuza ibintu byinshi. Aratubuza kuramukanya, aratubuza gutabarana, aratubuza kuvugana neza, tukabura icyo tuvuga cyiza ku muntu, tukaronka icyo tuvuga kibi ku muntu. Aratubuza ibintu byinshi byari gutuma ubuzima bwacu butera bugaragara busa n'ubwa Kristo. Aratubuza, hari naho tumenya ati nukuri n'umugwanizi ambukije, aranyimye visa. Ni Shetani, ni Shetani ambugije kuronka passport, nari kuyironka uyu munsi biranze. N'utuntu twinshi turabimenya, ariko ikintu giteye ubwoba nuko hari abantu batamenya ko Shetani yababugije gusenga. Hanyuma ikindi nacyo, hari abantu batamenya ko Shetani yabateje gusenga amasengesho y'idini, bakayabamwo ari amasengesho atagira inyishu, ariko nawe akitwa umusenzi, akananirwa kubona ko Shetani yamubugije. Nicyo gituma mushobora kubona shengero, wewe uko waruzi shengero utarakizwa, uko wariziga siko warisanze. Waruzi kuzosanga abapastori turi abamarayika siko wadusanze. Waruzi kuzosanga mu ishengero abantu bose bazogukunda siko wabisanze. Umuntu umwe yariko arambwira ko yavuye mu ishengero ahantu, aravuga ati biratangaje kubona mu ishengero abantu bose banyanka, ariko sinabyemeye. Umva araho wikeka ko bose bakwanka ari Shetani ashaka kukomora, ariko ahantu henshi barankana. Niyo ujya gushinga intahe ngaha ukaraba amaso y'abantu ukabona ko bakwanka, baguhora agashati katameze neza. Je sinzi abantu aho bakirijwe, nimba mwakirijwe mu Rumonge sindabizi. Abantu ntibazi ko Shetani yababukije. Hanyuma ufise ibibazo cyangwa ndabifise, biroroha konza kubwira mwene data ati bana mfasha by'ukuri, ntabara jewe n'abana tumerewe nabi, ungurane n'ibihumbi 10 cyangwa ubimpezagire nkigira utuntu nkaca bugufi. Mwene data nukuri bimeze nabi vraiment, haciye iminsi 2 umuntu nyene uri imbere y'umuntu ukagira utuntu ukiyorosha kwicisha bugufi. Mwene data nukuri, kandi no mu mwaka uheze ndibuka ko ari wewe wahankuye, urumva utanguye guhimbaza. Yego ndabyibuka, hariho n'undi muntu yambwiye ko wamugiriye neza aho uri kuratazira nyene kugira urabe ko baguha. Hanyuma ugeze imbere y'Imana ibyo bintu bikakunanira. Imana bikanga kuyibwira ati Mana ni wewe wandemye, Mana ni wowe unshikanye uyu munsi ndabizi. Mana ndashonje ariko si jya mbere nshonje, uko wahankuye umwaka uheze n'ubu urahankura. Mbe murabizi ko iyo turiko turatura ugukora kw'Imana biza n'ibintu gusumba iyo tubisaba. Ega tuba turiko turayihimbaza, Imana ishimwe. Shetani aratubuza gusenga, abantu benshi navyo bazi. Shetani aragwanya gusenga kw'abana b'Imana, aragwanya gusenga kw'abakozi b'Imana. Cyo gitushaka ko no mu bakozi b'Imana dukubitana ibipfunsi. Abantu basenga ntibigwanira, abantu basenga ntibicira inzira, abantu basenga nashobora kuvuga ngo muri mu nama abese uyu muntu aguma mvuga jewe nibibaho. Abantu basenga kubera bakora ku Mana, kubera bari mu ijuru, nivyo barimwo babibamwo nk'abari mu ijuru.
shetani aragwanya ugusenga kw'abana b'Imana cyane cyane, kuko arabizi ko iyo atagusenga guhari arakora ibintu byinshi biramworohera gukora. Aragwanya ugusenga kw'abana b'Imana kuko arabizi ko iyo abana b'Imana badasenga biramworohera kubakorako. Urazi ko ushobora kuba uri umukristo ariko ubuzima bwawe ibice 3 canke 4 kuri 5 ari igikorwa shetani ariko arakora. Hanyuma ikindi, arabuza abana b'Imana gusenga kubera iyo abana b'Imana badasenga shetani biramworohera kubakoresha abo nyene. Shetani nanyotewe gusambura imigambwe, imigambwe isamburwa n'imigambwe, amashyirahamwe asamburwa n'amashyirahamwe, ariko ishengero umuntu ashinzwe kurisambura yitwa shetani. Kugira ashike mu ishengero nta mupagani n'umwe atuma abakristo badasenga. Nibo batera amabuye pasteri, nibo bagwanya representa. Mu bisanzwe abantu basenga ntibakubita kudeta, bapfuma basenga bakavuga ati Imana kwa pastori n'ugwice kuko rudutwaye nabi. Nambi Imana izokwemerera kuko usabira umuntu gupfa. Abantu basenga ntibagwana. Nama nibaza igituma abantu bava mu ishengero ntibasezeye. Benshi ntibakijijwe, ntibazi ibyo barimo. Abana b'Imana mu ishengero wumva wohava sezera pasteri aragusezera, yemera atemera wamaze kumva kugenda sezera. We nuri umwana w'Imana, wowe uri umupagani. Arasambura amashengero akoresheje abakristo badasenga, abaririmbyi badasenga, abapastori badasenga, abadiakre badasenga, abajenama badasenga. Nibo acako akabaho ubushobozi, ijambo bavuze abantu bose bagaca baryemera, makaha bakajagari. Arabuza abana b'Imana gusenga kuko iyo babujije gusenga arazi ko bakoresha mungo kugira urugo rusambuke. Ni rusambugwa n'umugore n'umugabo, rusambugwa n'umwe muri abo. Ingo nyinshi zisambuka z'abakristo uzokumva bariko baravuga jewe yambwiye uku ndamwishura uku, jewe ntangirira uku. Ivyo byose ni induru. Ingo zisambugwa n'umwe adasenga, niwe shetani ajako. Igihe Satani yarondera umuntu afatira kuri Yesu, yarondeye Yuda yarafise ikibazo cyo kwiba amafaranga, naho yasenga urumva ntibyacamwo. Misi yose yo shetani arondera uwo akoresha, arondera aho yinjirira ku cyo usanzwe urimo. Abantu benshi barisamburiye kwingo kubera ntibasenga. Jewe nk'ubu ndiko ndumviriza abantu babiri bakijijwe ikibazo cyo mu rugo, ubwo nyene negerezwa kumenya ko umuntu adasenga niwe kibazo nyamukuru. Hanyuma ushobora kubibona cyangwa ntubibone, ariko mu ishengero tuvuga iki? Mu rugo ihangane hahiga uwihangana gushika ku iherezo. Niko mu ishengero twigisha, niko na Yesu yatwigishije. Numva nosoma ahantu mpereza, soma ahantu mpereza. Musomere muri Petero wa mbere mu gice cya 4 ku murongo w'indwi. Amashengero yacu tuyazigamishe gusenga. Amajambo umuntu wese avuga mu ntamatama uzoza uraharura ko ari amajambo y'abantu basenga cyangwa ari amajambo y'abashetani. Abantu basenga ntibigwanira. Murandimbura ku ijambo rimwe rigoye gose. Urashobora gutaka cyane kugira uronke ibintu, hanyuma ibyo bintu akaba ari byo bizogusambura. Mudusomere Petero wa mbere 4 ku murongo w'indwi. Ariko umuhero wa byose uri hafi, nuko ntimuhugumbe, mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga. Amen. Mwana w'Imana wese yige kwirinda kugira aronke ukuntu ashishikara gusenga. Apana aronke uko asenga, aronke uko ashishikara gusenga. Ufashe urugendo uronke uko usenga uri muri bisi.
niwinjira muri bisi ugatukana na convoyeur biraza kukunanira gusenga. Murashika Bugarama wuzuye ishavu, wuzuye inzigo, biraza kugora gusenga. Abantu bakunda gusenga barakunda kwiyeza. Mu mashengero kenshi ibintu byo kwezwa abantu ntibavyumva kuko ni imvugo y'abegera Imana. Abantu begera Imana nibo bazi icyo ari cyo kwezwa. Abantu bo mu madini inyigisho zo kwezwa zirabababaza, birumvikana. Abegera Imana nibo bazi icyo ari cyo kwezwa. Aroni yarafise abahungu babiri bariko bariga iby'ubuherezi. Imana yari yarababujije gufata umuriro bakuye hanze ngo bawushire ku vyotero cyangwa ku gicaniro. Murabibona mu Balewi igice cy'icumi. Hanyuma umunsi umwe barahura umuriro bakuye hanze barazana ku gicaniro, baciye bapfira aho nyene, baca barapfa abahungu babiri ba Aroni. Hanyuma Mose araza abwira Aroni ati mumbabarire ndahasome numva nibuka ukuntu iyo nkuru imeze. Naheruka gusoma, oya simeruka kugisoma, ndiko ndasoma igitabo cyo guharura. Urupfu rwa Nadabu na Abiyu. Nadabu na Abiyu bene Aroni babiri ivyotero vyabo babishiramwe umuriro, bashira kw'imibavu bayosereza Uhoraho ku muriro urahuwe ahandi uwo atabageze. Haza umuriro uvuye imbere y'Uhoraho urabica, bagwaho nyene, bagwaho imbere yiwe. Mose abarira Aroni ati ivyo ni vy'Uhoraho yavuze ngo kwera kwiwe kuzogaragarira mu bamwegera, kandi ngo azoherwa icyubahiro imbere y'abantu bose. Aroni arumigwa, nta n'ikigandaro yagize. Niwabona ahantu hose banka ibintu vyo kwera, vyo kwezwa, uzubitahure ntibegera Imana. N'abanyedini mu idini abantu bose barinjira kandi bakaba amahoro, ariko mu kwegera Imana si bose baharonkera amahoro. Abaronkera amahoro imbere y'Imana nabejejwe gusa. Bibiliya ivuga ngo nta mahoro ku munyabyaha. Imana ishimwe. Cyo gituma bidashoboka n'ubu twomara amezi 3 twigisha inyigisho zo kwezwa. Hariho abatogaruka ngaha kuko hariho abantu bamaze gufata ingingo yo kwitwa abakristo ariko badakijijwe. Bati ajewe nukumeze. Natwe turifuza ko Imana iguhindura uzobe mu ijuru. Abantu bariga kwirinda kugira ubuzima bwo gusenga. Nibupfiyumvira iyo umuntu ariko araburana, umaze umwaka uburana, baragutumako, baragukonvoka, baragira ibiki, inshavu, umuntu akakubeshera muri ko muraburana. Ibi bintu byose Yesu yarashatse ko abana b'Imana biga guhomba kugira nibatakaze gusenga, kuko iyo umuntu abandanije asenga ashobora kuronka ibiruti ibyo bamutwaye cyangwa ibyo bamutwaye bakabigarukana. Iki ni kibazo cyo kwizera gikomeye. Ntushobora kubandanya gusenga uri mu mburano keretse iyo Yesu akubwiye ati shingisha urubanza. Nivyo birabaho. Yesu aravuga ati shingisha urubanza, ariko upfuye kubyitamwo uzoheza urubanza uri goyigoyi biteye ubwoba. Vuga utuntu 3 niyumvira canke 2 umuntu yirinde mu bintu. Rero we nk'umwana w'Imana ukwiye kwirinda, naho woba wakijijwe jo, wirinde guhagarika gusenga. Wirinde guhagarika gusenga. Jewe kera nari msaka yabagu kenshi mushiki wanje horatera inkuru abana banje akababwira ati papa wanyu ntabahende. Kera yararya kandi ivyo nibisanzwe, ariko ubu jewe simbura akayabagu n'ukuri, ndabishimira Imana, ariko nditoraguza. Murumva byarahindutse. Byatewe n'iki? Hari abantu barinda basaza afungura anywa, uko afungura niko anywa, uko afungura niko anywa. Ukibaza aho biriko birajya ukahabura kubera yabandanije gufungura.
urumva ntiyigeze ahagarika gufungura. Umubiri uramenyera. Nibaza ko abantu benshi baba bari barumva icyo mvuga. Ariko iyo utanguye kwisonzesha iminsi 3, iminsi 4, iminsi 5 wisonzesheje, mu gusubira kurya uramenyereza. Utangurira ku tuntu tworoshye, ukarya duke ukamengura haza, ariko by'ukuri ntuhaze, ahubwo inda yatanguye kwiyugara. Sinshaka kubitwara ku mwanya, aho nshaka kubabwira ko gusenga n'ubuzima bw'imhemu, ariko n'ubuzima bufatika kuko tubukoresha akanwa. Dutangura gusenga twiyumvira. Si mwemu yaratangura, ni jewe ntangura, hanyuma kamfasha. Nicyo gituma ntashatse gusenga, nashobora kunkwega ku ishati ngo senga. Uwabigiriye abagifise umutima. Ni jewe ntangura, nkugurura akanwa nkavuga ati data ibikurikiraniwe. Iyo uhagaritse gusenga, kuva uwo munsi nyene mu buzima bwawe bw'imwemu n'ubw'umubiri ikintu cyo gusenga kiba gitanguye guhagarara. Kandi nibyo Shetani akunda. Turashobora kuba dufite ishengero abantu bakiyita b'imwemu, adashobora guhagarara imbere y'Imana isaha yose, avuge imbere y'Imana isaha yose, ariko ari imbere y'abantu arashobora kuvuga amasaha abiri, aganira atera inkuru. Mwibaza ngo nibisanzwe? Nibanga iyo haje abashitsi, hari naho umugore arinda kukuvuga ati reka n'abandi bavuge, uravuga ntunuma, ariko imbere y'Imana ntufise icyo uvuga. Ubuzima bwo gusenga bwaracitse, hasigaye ubuzima bw'umuntu kuvuga. Iyo uhagaritse amasengesho kuyasubira birakuvuna. Nanjye nama ndavyibona ko hari aho wiruka mu tuntu, ukiruka mu tuntu, ukamara iminsi, kandi wewe ukumva ngo uri kurasenga, ariko bwa buzima wari ufise ushatse kubutangura ukumva uraremerewe. Hari naho umuntu agiye kuryama yibutse ko agira senge, yumva umenga n'umusozi agira yikorere, menga yoronka abandi bamusengera, kandi babonetse we ntasenga. Acareka umugabo agasenga, cyangwa umugabo agasenga ati Mana ubane natwe muri iri joro, nawe akaguma avuga ati Mana utuzigame mu izina rya Yesu, imhemu mbi zose. Ukumva umugore cyangwa umugabo ati asenga. Cyaracitse. Hari n'igihe uba ukunda gusenga, ariko usenganye n'umuntu akuze aduze mu mhemu yo gusenga, wewe bigaca byanka gusenga ukaguma umwumva. Ariko umuntu afise ifuhe ryo gusenga ategerezwa kubandanya. Wirinde kumva ibyo uwundi avuga, nawe vuga imbere y'Imana. Nago ndavuga mwirinde guhagarika gusenga. Nambukijijwe, saba pasteri akugira inama ukuntu utangura gusenga, hanyuma gusenga bihoreho. Bihoreho. N'umunsi n'umwe ntugucike udasenze. Icya kabiri, umuntu wese arakizi, ariko umuntu wese ntagitsinda. Ni ikintu cyitwa icyaha. Hari abantu benshi baguma bibaza ko ubuzima bw'igikristo buzobandanya atazi kwihana. Baremerewe ibintu byose mu mashengero, baratanga ibigira 10, baratanga amashikanwa, barakorera ishengero, barakora utuntu twose dushoboka, ariko utihanye uri mu idini, nturi mu buzima bw'ubwami. Cyo gituma Petero yaranditse ngo umwami ntatebeje wa munsi, ngo ahubwo yihanganiye benshi kugira bihane. Nta cyaha kibora, icyaha barakihana. Kwihana si ukuvuga ngo narasambanye Imana imbabarire. Kwihana ni ngingo uvuga uti sinzosubira Mana, uri cyabona nkuko atana rimwe ndagenda muri wese kurya imyanda yo muri wese, Mana niko nazosubira. Mana irakunda ingingo. Imana yavuze turema umuntu mu ishusho yacu asa natwe. Iyo udafashe ingingo nk'umuntu afise ubushobozi, Imana iravuga ati uyu muntu ariko arafyina, ariko warafashe ingingo y'ahantu utazosubira guca kubera hariho umurozi,
nta nari muhaca, ariko iyo ufashe ingingo yo kudasubira mu kabare urasubirayo kuko wiyumvira ko inzoga ataco zikugize. Imana irashaka abantu bihana. Apana wakubise umugore kubera uje gusenga, Imana imbabarire byaciyemwo kandi mu bisanzwe yanshavuje, kandi sinamukubise cyane, namukoze ko ngaha nuko yaciye avuze induru cyane, ariko namukojeje ko intoke zibiri gusa. Mu ndwi yeze twarababwiye ko Yesu yaravuze ngo abakera bavuze ngo ntugasambane, ariko jewe ndababwiye ngo niwaraba umugore wa mugenzi wawe ukamwifuza uzoba wamaze. Nawe urashobora gushaka kumukubita, ahajya mu ijuru babonye ko wamukubise. Wabugijwe nuko ku kazi bakubugije gukubita umugore bo kwirukana, nicyo cyagaruye ukuboko. Wabugijwe nuko wasezeraniye sobukwe kutazosubira kumukubita, ariko mu mutima wamukubise, wanize. Sinodondagura ibyaha, umuntu wese arazi icyaha, kandi abantu begera Imana barakora n'ibyaha bitanditswe muri Bibiliya. Kubera Imana ibitanguye kugusaba ibiruta iby'ubwenge buzi, n'ikitangura kukurongora ikakubuza iby'abandi bemerewe, ikagutuma aho abandi batajya, kuko uri umuntu wayo, uri umwana yumva. Imana itwara umuntu uko angana, ntiburuta, ariko urugero ugezemwo, ukuru ugezemwo, ukugenderemo. Icyanyuma, Imana irashaka ko abakizwa dukura akajagari mu buzima. Muramubona ko no kwishengero ducererwa, ariko mugiye mu manama y'umugambwe ntimucererwa. Mwumva mvuze nabi cyane, Imana ikubabarire. Ivyo ni ibintu vyitwa urupfasoni rw'uburyarya. Mugiye mu mashyirahamwe ntimucererwa, hanyuma mukibagira ko ibi bintu byashinzwe n'umwami, ko haba amakoraniro y'abera, kandi ayo makoraniro y'abera ngo icyo bazofundika kizoba gifunditswe mu ijuru, icyo bazobohora kizoba kibohowe mu ijuru, ariko biyubahirize. Ibi tubifate ko nakajagari k'ivy'imwemu, nicyo gituma no gusenga bitakara, ariko ntidutakaza ibindi. Cyozana ibintu byose bigatakara, ariko gusenga ntigutakare. Akajagari karashobora gutuma umwanya wawe wo gusenga shetani acaza n'abashyitsi, hanyuma ukibaza ngo ni Imana iguhezagiye abashyitsi, kumbi guhezagiye abakizwa babuza abantu gusenga. Bakagutera inkuru bakakubwira ibiraro byubatswe mu Bushinwa, bakakubwira ibiraro byubatswe za Tanzania Mwanza, kandi ukumva umenga uri kurunguka, nta na hamwe uzotwara icyo kiraro, nta n'icyo uzobona. Kubera ubwenge bwacu burakunda amakuru mashasha, kandi amakuru nyene yo kuva ahantu uja hanze. Kumbe baje kukubuza gusenga, uramaze kubona ko ushobora kuba mu bantu, hanyuma utashe ukumva impwemu yawe iraremerewe, ukihana ibyaha utazi naho wabikoreye. Kumbe n'ibintu mwari murimwo, nta n'icyaha ubona, ariko mwari mu kigwi cy'inkozi z'ikibi. Niyo batwenze ntibaba batwenze, niyo bavuze a ntibaba bavuze a. Niyo akubwiye ko agukunda n'abagukunda, wari mu kigwi cy'inkozi z'ibibi. Uragiye mu nzu ushatse gusenga, Bibiri ivuga hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagararira abanyabyaha, aticara mu nzira z'abacokoranye. Aya n'amabwirizwa, abo bantu barahiriwe kuko bazoguma mu nyonga z'Imana. Numva nosaba umuntu wese, apana kugumuririra mariage urondera butsitaza gusa, mariage udapanga umwanya wo gusenga. Niwarongorwa hoho uzosubira gusenga, niwarongora uzosubira gusenga. Mwami Yesu yavuze ngo umusore atararongora cyangwa inkumi ngo yiyumvira ukuntu yonezereza umwami wiwe, ngo ariko warongoye ngo yiyumvira ukuntu anezereza umugore wiwe. Nabyo murasoma?
abantu benshi kuva bagize mariage basenga amasengesho yo kujya kuryama, mana ubuntu buranziga. Hanyuma agacaja ngaho agacokora abaprofete, agacokora abapasteri, kumva uri kuvugishwa n'abadayimoni. Namba udasenga ntiwizere ivyo uvuga, namba utegera Imana ntiwiyizere ivyo uvuga, naho wowe ufise ubwenge mu vyo uvuga, izere ko ivyo uvuga ari vyiza kubera uwo mwamana. Namba wamana n'Imana uzovugishwa n'Imana, namba wamana n'abisi uvugishwa n'imuhemu y'isi. Niyumvira ko vyumvikana. Abantu barashaka kugenda kuba mu mahanga, amahanga n'amahanga. Sibi mu Burundi dufise umwanya tukaza gusenga tukagira iki tukaramukanya. Mu mahanga bariteje imbere ku rugero ruteye ubwoba ku buryo nta mwanya wo gutakaza. Utakaje umwanya ntubaho. Mubaza abantu b'iburaya, ino umuntu araguha 10,000 ukagenda nari muri bisi umunsi umwe, nta n'iminsi myinshi iheze, numva abatipe babiri bicaye inyuma, nari muri bisi ntwaye kumutanga, abatipe bicaye inyuma bariko baratera inkuru, ngo mu bosi ngo mwaravuganye, umwe yari afise urubanza, ngo ujya mu bosi twaravuganye, ngo twaravuganye, mbibana ngo warahiriwe nani, ngo none yagutereye nani, ngo reka acha we, ngo yampaye ubusenkani mire gusa, ariko ari imyoza ngo yamuhaye senkani mire, namba yarateze kwa muhi miliyoni 5. Genda iburaya urabe ko hari n'umuntu umwe aguha $1. Mubaza babayo, umuntu wese ari ku buzima bwiwe. Nta muntu n'umwe yiteze ngo muyomba ngo azombeshaho. N'ubuzima bwaratejwe imbere ariko bwaratejwe n'inyuma. Abantu barashaka kugenda kubiburaya, ntarapanga umwanya wo gusenga. Gusenga ntibiracika ubuzima. Hariho umurundi umwe, umuntu yari karambwira, umuntu dusengana ngaha n'ubari ngaha, ndamubona ariko yamya ntera inkuru, ambwira umurundi umwe yari mu mahanga yakoresheje impapuro z'ibinyoma, hanyuma haragera igihe yumva mu mutima biriko biramwotsa, aragenda abwira abazungu ati jewe nje kubabwira yuko nababeshe, nimwashaka munsubize mu gihugu canke mumbabarire. Kandi baramubabariye. Ati ndanse kugendera mu kinyoma, ndanse kuzosazira mu kinyoma, ndanse kuzopfira mu kinyoma. Icyaha ntikibora, icyaha barakihana, icyaha nibacyatura, cyaha barakireka. Mana ishimwe. Abantu baturira kureka, pana kwatura ngo pasteur namubwiye reka. Amina. Abantu benshi bararonka ubuzi ntibagaruka mu mashengero kubera akazi gaca kamucikira Imana. Abantu bakora mu masoko, abapolisi barinda kubirukana ngo bave mu isoko, sohoka twugaryo, ariko mu ishengero mwama mudusiga ngaha. Mu isoko barinda kubirukana, nimutahe turiko turakubura dukoropishe isoko. Ntibashaka kuva mu isoko. Kandi hariho abantu iyo bicaye mu isoko uramubona yicaye ukavuga uti yashitse ari mu bwami bw'isoko. Mu ishengero abantu benshi babayeho bidoga, ibintu byose birabashisha, birabasesema. Vy'ukuri muzore mumenya ko nimwatangura gusenga muzosanga mwadusengeye, uzosanga wasenze, nuzorinda kududurira ko, kuko abasenga data bukuri bamusenga mu muhemu no mukuri. Iyo uri kurasenga mu ndimi zitamenyekana uzosanga uri kuransengera nanje ngo ngabanye umwanya wo kwigisha, kandi ndahejeje. Imana ibahezagire. Sawa, Imana ibaho umugisha. Ndabasabe muhaguruke tufate iminota 5 yo gusenga, ubwira Imana ikugirira ikigongwe kubera udasenga kandi uri umwana w'Imana. Twebwe dushaka abantu basenga amasaha 2 kubera ukuntu abantu bitwa Abayemawusi, abana b'ikanguro, ariko mu mwanya wo gusenga bakicara, mu mwanya wo guhimbaza bakicara. Nico gituma Shetani atubuza gusenga. Urazi ko iyo uri kurasenga abantu basenga by'ukuri nibasaba gusa babanza guhimbaza. Mana uri gitangaza, Mana uri wo kwizerwa,
Mana uragahezagirwa, uri Imana y'ubuzima, niwe ungize umuntu, niwe umpaye kubiki, niwe uzomana birya. Mana uragahezagirwa. Hanyuma gase Shetani inuni kamwica kubera uri kuravuga Imana. Shetani ashaka ko isi yose imuvuga, amaradiyo yose amuvuge. Akora iki? Akora ibibi. Cyo gituma hariho abantu badashaka gucisha Shetani mu kanwa. Uko mumuvuga niko aryoherwa. Yesu yaravuze ngo mwebwe muri abana baso. Uwo yahereye kera ari umwicanyi, n'umunyabinyoma, ngo iyo avuga ibinyoma avuga ivyiwe. Ashaka ko isi yose imuvuga. Yakoze mu Bushinwa, yakoze mu Butaliyana, yakoze ibi. Abantu bose bagume bamuvuga. Ariko iyo uri kurasenga, uri kuravuga data, uri kurashimagiza Yesu, mwemu yera bari ku gikorwa, abamarayika bakaza gusagaza, mugakorana nabo. Imana ishimwe. Urashaka kugira gutya? Nibaza ko natevye, ariko ubuntu bw'Imana buguhe kumbabarira, buguhe kutanyidogera, kuko ivyo nariko ndaguha numva nashaka ko bigira ikimazi. Kuva uyu munsi utangure gusenga, sindagusabye ngo usenge isaha yose. Imenyereze kuduza impwemu yawe, tuzi impwemu yawe, tuzi impwemu yawe. Hari abantu bamara amasahane bariko barasenga, badasaba impuzu, badasaba amazu, ariko bahagararanye n'isumba byose. Mbe hari kiryoshe nko guhagararana n'Imana? Vuga uti Mwami Yesu, ndi umwana wawe, umwana yazingamye, umwana yabujijwe gushika aho yarakwiye gushika. Ndasabye ikigongwe Mana, abo nababaje bitewe nuko ntasenga, abo nanse ariko byatewe nuko ntasenga, abo nanse guharira byatewe nuko ntasenga. Ngirira ikigongwe Mana, ibintu byinshi nkunda ndabitewe nukutabana nawe. Ngirira ikigongwe Mana, ndihanye, sinzosubira nshaka gusenga. Ndihanye ubuzima bw'akajagari, kwama mu manza nizo batantumiyemwo, kunezerezwa n'ibidakiza impwemu. Ndavyihanye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ivyo bose bita vyiza nzosaba uburongozi bwawe, utavyemeye navyo nzojamwo mu izina rya Yesu, kugira mbandanye gusenga. Ndiyambuye ubugoyigoyi, ndiyambuye ubupfu bwose butuma nitwa umwana w'Imana, ariko nkaguma ndi nyarucari mu mpwemu kubera ntasenga. Ndavyiyambuye mu izina rya Yesu. Ndajanye umucyo, njanye agakiza, njanye amahoro. Nawe wakira icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, 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 haleluya.